ndumugwanyi tuzohura tugwane rero kubitwa tutangire kuboroga nabicanyi ntacyo baba bafise avuga none baje kwihaya ngo ndumwicanyi yewe naba ntari mubishe kujya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye. Dore nitekana umunezero ntangire wo gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kwiyimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Burundi News TV. Eka nsubire ndabakengurukire nshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro vyacu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Nsubire ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 30 z'ukwicumi umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, abatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona arakazogera naho nyene mufyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ibintu ntivyoroshe hagati ya leta ya Gitega n'iya Kigali mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yifatiye mu gahanga mugenzi wiwe w'igihugu cibanye c'u Rwanda, kamwagiriza kurera no guha imfashanyo abahungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi. Mu majambo akarishe cane nyene icubahiro Neva asa n'ubuteguza intambara, yasiguye akantu ku kandi kubigiye gukurikira mu nyuma z'uko avuze ayo majambo y'agacamutwe ku Rwanda n'u Rwanda kwihangana vyanse baca barishura. Hari amakuru ateye ubwoba duhejeje kuronka tuza kubashitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu, nayo mu vyari vyitezwe ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gutunganyiriza umuvukanyi we agatorwasa nk'akarorero ko gutabarana mu bana b'u Burundi. Siko vyagenze. Umukuru w'igihugu Neva yatunguye isi nzima tangaza ko agatorwasa ari umwansi nk'abandi bose. Nayo mu vyari vyitezwe ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gutunganiriza umuvukanyi we agatorwasa, na cane cane ku matati ari mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL nk'akarorero ko gutabarana mu bana b'u Burundi. Siko vyagenze. Umukuru w'igihugu Neva yatunguye isi nzima yemeza ko agatorwasa ari umwansi nk'abandi bose, ko adategerezwa gutabagwa nk'abana b'u Burundi. Ibi bifise insiguro ikomeye cane ku gihugu cacu c'u Burundi. Ngaha kuri Burundi News TV turakengurukira cane abanyagihugu na bamwe mu bategetsi badahengeshanya kuturungikira amakuru akomeye cane. Abanyagihugu muba mwanyegejwe intererano yanyu mu kugaragaza inkozi z'ikibi, biraboneka ko yo biriko iragira umwimbu ukwiye. Akarorero ni vyabaye mu ntara ya Makamba aho abahora bapfunzwe na Procureur Kereva Sabushimike bakenguruka cane ku kuba baratunganirijwe mu nyuma z'uko duteye akami iyo nkozi y'ikibi. Hari ayandi makuru ateye ubwoba twakiriye aka kanya, nayo tuza kubashitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu muri ibi biganiro vyacu, kandi turaza gushikira kuyavugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu ntambara ishobora kwaduka hagati y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini harimwo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu cibanye c'u Rwanda. Na cane cane ko leta y'u Burundi n'iya Kinshasa bemeje ko bagiye gukorana n'uwo wese agwanya ubutegetsi bwa Kigali. Wabica usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona ari akazogera naho nyene ufyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuze tuyakuramburira yose ido nido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kanaka.
sangwa kaze inshuti banywanyi bacu eka dusubire tubakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona ari akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ku bintu vyasubiye kuyangara hagati ya nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye na Paul Kagame w'u Rwanda mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye atangaza amajambo y'agacamutwe ku ico gihugu nyene icubahiro Neva yagirije igihugu cibanyi kuba arico kirera kikanakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho ihungabanya umutekano w'u Burundi. Twabwiye kandi ko hari amakuru akomeye cane ateye ubwoba tuza kubashitsako, reka aya makuru yacu y'uno munsi tuyatangurire kuyavugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru akomeye cane adushikira nuko mu ntara ya Gitega hari ubutavuga rumwe n'ubutegetsi yakubiswe hafi gushika ku mwuka wiwe wa nyuma, akaba yarakubiswe na Olivier Nduwimana, Deogratias Bankunda umuhari na Leopard Niyongabo basanzwe ari abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD imbonerakure. Ubwo bubisha bwabereye ku musozi wa Bwoga muri komine n'intara hagati mu Burundi, wa Bwoga muri komine n'intara ya Gitega mw'ijoro ryo kwa 25 Kigarama guheze. Ubutavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko ariko aravurirwa kwa muganga. Abo bicanyi ruhebwa batumwa n'abategetsi kwikiza uwo badashaka nibo bakubise basubira baraboreza igufwa Pascal Ndereyimana bikomeye, nk'uko bivugwa n'uwabibonye, nk'uko bivugwa n'ababibonye, kandi ngo yarababaye kugeza aho ata ubwenge. Abanyagihugu bakabandanya bavuga ko yaratashe acagwa mu kagwi k'imbonerakure ziriko zirakizura mw'ijoro. Ayo makuru aremezwa na Leopard Ntatama rongoye CNL mu ntara ya Gitega, akabona ko Ndereyimana yazize umugambwe aturukamwo. Abamwegereye baritwaye mu gipolisi mugabo nta na kimwe cakozwe gushika ubu. Abo bicanyi baridegemvya nico kibabaje. Nayo Jean Claude Ndereyimana arongoye umutumba wa Bwoga avuga adatomoye neza ko amatohoza yatanguye. Nayo mu yandi makuru akomeye cane aheza kudushikira nayuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yakuriye inzira ku murima. Uwo wese yibwira ko bizemegwa ko mu Burundi abantu babirana basangiye ibitsina mu gihugu arongoye. Yabandanije avuga ko bakwiye gushirwa ku kibuga bagaterwa amabuye. Ku bwa nyene icubahiro Neva ngo ibihugu bitunze bitegeka ko abantu basangiye ibitsina baronswa uburenganzira bwo kurongorana kugira bashobore gutanga imfashanyo, ngo bishatse biragumana izo mfashanyo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu yasavye abarundi baba hanze barongoranye nabo basangiye ibitsina kuguma iyo bari ntibaze batahe mu gihugu. Ibi birashobora kumukwegera karambaraye nk'uko vyama bigendera abandi barwanya uwo mugambi ushigikiwe n'amakungu. Eka noneho tugaruke ku makuru akomeye cyane twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu. Tuyatangurire ku itangazo rya leta ya Kigali hejeje gushira habona yishura ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ubwo yari mu kiganiro n'abamenyesha makuru eka n'abanyagihugu asanzwe akora ku mwaka utashe. Mu itangazo riboneka ku rukuta rwa X y'uwuvugira leta y'u Rwanda Bwanare Mukora arindagira ati nta kuri mu vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Akabandanya avuga ko leta y'u Rwanda yiyamiriza amajambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yagiriza ico gihugu cibanyi guha imfashanyo no guterera imirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Muri iryo tangazo kandi u Rwanda rubandanya ruvuga ko ata murwi n'umwe uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urwanya Burundi uhabwa imfashanyo n'u Rwanda. Akaba yahimirije leta ya Gitega kubandanya ibiganiro vya politiki kugira abajabutse urubibe binyuranyije n'amategeko bahanahanwe biciye mu mategeko. Ibi kandi bibaye mu nyuma z'uko leta ya Gitega yo ivuga ko yagerageje uburyo bwose ngo u Rwanda rurongeka izo nkozi z'ikibi zishengezwe, ngo ariko ibiganiro bikaba vyaranse. Mu itangazo rya leta ya Kigali ryiyamiriza iyo ngendo ya Neva babandanya
yibutsa leta y'u Burundi ko guhanahana bikekwaho ivyaha bikorwa biciye mu biganiro vya politiki. Barahimiriza nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubandanya ivyo biganiro aho guterana amajambo. Ufatiye ku mubano w'ibihugu bitatu bihana urubibe mu karere k'ibiyaga binini, wo kwemeza neza ko gutana mu mitwe kuri hafi kandi ko vyokwega ishano ku gataka k'ivyo bihugu. Nayo mu yandi makuru akomeye cyane twabwiye ko tuza kubashitsa ko kuri abanyagihugu barakenguruka ku kamo dutera umunsi ku munsi. Biraboneka ko kagira ikimazi ku banyagihugu. Kuri ubu barakenguruka, amakuru akomeye cyane adushikira ku bahora bapfunzwe na Procureur Claver Sabushimike, na yuko kuri ubu yatanguye kurekura barya banyororo bari barunzwe mu gasho nk'ibikoko. Amakuru dukura i Makamba avuga ko Claver Sabushimike yagize ubwoba amaze kubona amakuru avuga amabakora, yaciye yihutira kumviriza abanyororo. Gushika ejo ku mugoroba yoba yari amaze kurekura 36. Twumvise ko n'uyu munsi yabandanije kubumviriza. Hariho abanyororo agira ace arungika mu ibohero rikuru rya Rumonge. Ntituramenya bahava arekura uno munsi. Ndabibutse ko kugeza ku wa gatatu mu gatondo Claver Sabushimike yari apfungiye abarenga 140 mu gasho kagenewe abanyororo 30. Ako gasho kandi barimwo karava ku buryo imvura iguye baca barara bahagaze. Amasoko yacu Makamba yemeza kandi ko Procureur Claver Sabushimike arya ibiturire ku rugero ruteye ubwoba, kanka kurekura batsinze imanza. Bikavugwa ko ata muntu yorekurwa adatanze igiturire. Bivugwa ko afise n'abakomisiyoneri bamutoreza ivyo biturire. Ni vyiza ko aciye arekura abari bapfungiwe ubusa, ariko nabo abamujejwe barakwiye gutohoza ibi avugwa ko bibaye ari vyo ahanwe hakurikijwe amategeko. Nayo mu yandi makuru akomeye cyane aheza kudushikira avugwa ku mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nk'uko vyari vyitezwe ko mu bibazo aza kubazwa harimwo ikijanye n'amatata ari mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL, nk'akarorero ku banyagihugu ku gutabarana. Vyari vyitezwe ko aragira ico akoze ku bibazo umuvukanyi wiwe Agathon-Rwasa arimwo kuri ubu, ariko amakuru akomeye cyane adushikira na yuko nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasavye Agathon-Rwasa gukoranya abarongoye kugira batore umuti w'ibibazo birimwo uwo mugambwe, kuko ngo umugambwe ari uwiwe. Evariste Ndayishimiye avuga ko aravye barya abantu biciyemwo imirwi bari ku mutwe wa CNL, kandi ko bamwe bukuri. Avuga ko ivyo umushikiranganje yamubwiye gukora nawe ari vyo yari kumubwira, ku kibazo c'uko ibiriko birabamwo uwo mugambwe bidindiza demokarasi. Umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yishuye ko ahubwo vyerekana ko muri uwo mugambwe ata demokarasi ihari. Asaba imigambwe kugira demokarasi muri yo. Agira ati irya demokarasi murondera inyuma itabaye mu migambwe, mbwira imigambwe yose itemera demokarasi muri yo. Mbega yozana demokarasi gute mu gihugu? Kubwa nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ico kibazo co mu mugambwe wa CNL kimeze nk'ico mu rugo rw'umuntu. Abona ko impera n'imperuka hazogira abazokwitura ubutungane. Ico ashimangira nuko nibagwana bazoca bahanwa. Yabivugiye mu kiganiro co kwishura ibibazo vy'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu muri komine Kigamba yo mu ntara ya Cankuzo. Amakuru yacu katuyabandanirize kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, mu nyuma z'uko hari icuka c'intambara hagati y'u Rwanda n'ibihugu vyishize hamwe, aho vyagiriza ico gihugu kubihungabaniriza amahoro n'umutekano. Kuri ubu intambara yasubiye kubura muri Kibumba, ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru ava ku rubuga rw'intambara avuga ko abantu batari munsi ya 3 bishwa, abandi 8 bagakomereka mu mishamirano hagati y'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'umurwi w'inyeshamba
wa M23 intambara zikaze cane zarasubiye kwaduka muri iri joro muri komine ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo ni muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izo ntambara zahuje igisirikare ca Kongo gifashijwe n'imisore y'inkorabara yaho nyene n'abagwanyi ba M23. Ku bw'amasoko yacu abantu batari munsi ya batatu barishwe, abandi 8 barakomereka. Bo bishwe nabo mu gace ka Nyamahoro kw'ibarabara rija muri parike ya Virunga mu burengero bwa komine ya Kibumba. Mw'iyindwi twumvise umuhindo w'inkoho muri iyo parike, duca tubona abasirikare ba Kongo bamanuka ku bwinshi. Hari hajeje gupfa abantu benshi, hari n'abakomeretse, abandi 3 barishwe, abandi 8 barakomereka baciye bajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara ya Nord Kivu. Niko ababibonye babwiye umumenyeshamakuru wacu akorera mu gisagara ca Goma. Amasoko mu gisirikare avuga ko abasirikare ba M23 bateye bava muri parike ya Virunga bagomba kuzibira ibarabara rya Goma Rucuru. Abarongoye amashirahamwe yigenga Ikibati hafi ya Kibumba baremeza ko intambara zabandanije muri iri joro. Abantu bahunze berekeza Kanyarucinya, abandi berekeza i Murambi aho bivugwa ko hatekanye. Niko umwe mu baduhaye amakuru abitomora. Umuvugizi wa M23 ntitwashoboye kumuronka ku telefone ngendanwa kugira yishure ku bibazo vyacu. Inyuma y'amatora ya 20 Kigarama uheze, intambara zari zasubiriye kwaduka muri Nord Kivu, ariko kuri uyu wa gatatu amasoko yaho avuga ko habonetse agahenga umwanya mutoyi. Ni amakuru akomeye cane dubandanya kugira ko amatohoza ibiza kugenda bidushikira turabibashitsa ko vyose ido nido. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro vyacu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba atarabikora tubasabe kumanuka munsi y'video muri abahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona ari akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.